Yes muraho murakomeye nizera ko meze neza aho muri hose bakunzi ba channel yacu ni Dieudonné ndi ndebutsa kandi kumubwira subscribe like na share ku biganiro byacu ama commentaire kugira ngo ashobore kuduhindura ndetse n'ibindi byose mukeneye igihe cyose mu kiganiro cy'iwacu nyene ubuzima bwanje aho musoje gutemberera umuntu ngahanye araza gutwidondora kumbure atubwire mbega ni muntu ki then asanzwe akora ibiki je ndamuzi nk'umuntu akora utuntu tugiye dutandukanye byinshi gose ariko araza kutuganirira bishi bigiye bitandukanye turakora mu kiti namahoro zene yego turi buru ntigire ingorane. Yes ndako ndavuga ko tuje kuraba umuntu umunyabukorikori n'umunyabukorikori buke bo je nta kintu cyane nzi cyane umunyabukorikori cyumengo ni munyamareba sinzi umunyabukorikori ntacu umuntu asanzwe akora utuntu twinshi bamwita gute basi witwa akazi kawe uco witwa je karanga muntu kiwanje bambaje akazi nkora handitse ko artiste je ni artiste munyamyuga ama imyuga nkora bugenegene utandukanye urumunyatugenegene tuva kuri umunyatugenegene ndakora tugenegene ama kuko nzi service électronique hama n'ibintu bya art moderne na n'imico kama rero icyo nsanzemo icyo nshaka ko nico ndakubwira kuko kenshi uvuze kuzi ibintu byinshi abantu benshi babacha kwita mu gifaransa ngo escroc mugabo icyo umuntu amaze kukubona ko neza kushoboye nico kwemerako rero jewe kenshi rero nk'ubu mbonye muje sinzi muvuye ngiye muramumbaza ibibazo rero ubunya tugusanze hano onye aho jewe navuze ko ndakubuze mu bintu by'ibitandukanye ahanya turi muri atelier aho usahari bitari hari amapiano ira amaradiyo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ngaho inyuma naho imbere ko dushinga hanya hariho hari intebe usanzwe ukora intebe z'abantu bagiye batandukanye gushaka kumenya urugendo rwawe kwanza watanguye gute bino bintu urinde kugira tumenye uwuriwe witwa gute watanguye ibintu gute vyakujemo gute tumenye kwanza urugendo k'ubuzima bwawe muri kano kazi. Jewe nitwa Young Pascal niryo zina abavyeyi bampaye. Young Pascal yego abavyeyi baguhavye frère yego hama kwera mu kazi kamisi yose canke umuntu uko azaraba arakora ikintu kiryohera abantu hari andi mazina nze ndahabwa rero amazina mfise na mazina menshi abavyeyi bakwise none ni Young Pascal hama ntagikiru igikirundi bo jewe gikirundi niyo nyene bacha bita yangabiye yanga jewe nawe numva izina Yanga nako sinari bwatahuri neza ni kirundi ni young umuntu akiri muto cha young jeune ariko rero ugeze mu kirundi bacha bavuga Yanga kugira ngo vyitore insobanuro y'ikirundi ariko bivanaho umuntu yavukiye ko bavye bagise yari young young jeune rero izina kugitwa no kuba icyo uzoba rijanye iryo zina byatandukanye rero ubu abandi bampamagara ingénieur abandi bakampamagara technicien abandi bakampamagara artiste abandi bakampamagara musicien abandi bakampamagara menuisier abandi bakampamagara amazina nyene pasteri abandi rero abandi nabo bamaze kubona ko umuntu agoma akora ibituntu nkuzo twinshi bacha bayintaga igisiga bwenge rero abantu rero barafise ingene barokaliza ibintu babona ibintu ariko jewe cyonzi izina abavyeyi bamaye ni yego izina Imana yampaye kundi umwana wayo ndayizeye usanze ikiryoshire muri vyose nuko usanze unakijijwe. Yes urugendo rwawe ni gute wakuriye hehe hama wakuriye mu buzima kugira ngo tuze kuza ubuzima wakuriyemo tuze kubusanisha n'ubuzima bw'uno munsi kugira ngo tuze kumenya rero Yanga wa vrai uwariwe wakuriye mu bihe buzima bwagutumye uno munsi ubuno munsi bo jewe wakuze uri umwana ameze gute muhira wakuriye hehe reka mvuga nkora ko akantu karihutirwa nako mukiriya sije karihutirwa rero jewe bivanye naho navukiye aho hafi mu gihugu kibaye Tanzania rero abavyeyi bari muri babandi bagiye barahunga mu 72 hama rero Tanzania bagezeho hariho equipe de football yitwa Young nindi equipe yitwa Simba rero mama wanje yarakunda umupira cyane
hama ico gihe yakunda team itwa Young, rero bigaca bituma yuko ahari hose niyavyaye umwana ashaka kumwita Young, ncasanga ni jewe rero ariko ngeze nga mu Burundi je nta mupira nkunda cyane mbwa ndawuraba, ico nikundira umuziki, hama nce tumanguma nungana n'abanyamuziki nkabakorera ibintu. Wakuze uri umwana muhira yakurira mu biki, wakora ibiki muhira? Abana iyo bakiri bato hari basanga babanga imipira, bakora imodoka z'insinga, donc hari imikino myinshi abana bakuriramwe, kandi ugasanga nivyo bintu bizomugira niyaba muri kazoza kuri mu mbo. Jewe bivanye n'umuryango nakuriyemo, ivyo nakuze nkunda kugwana amakarate kandi nkavyumvamo, n'ubu nyene noronka akaryo keza ibindi no cyana bishira hasi, ariko bivanye n'imyaka ngene genda dekarara ku muntu nshima kuguma muri iyi myuga mfise. Ahandi ho jewe narinzi ko nzoba ministre de la défense kandi hakingira imbibi z'igihugu, ewa ku mubyo kugwana karate. Imyaka ingahe rero? Mbo nisunze ivyo bambwiye ni imyaka 42. 42 si myinshi cyane uravyo. 41 plutôt 80 ya 82 2023 urumva ni 41, ni imyaka 41. Yes, wakuze uri umwana akunda amakarate, akunda musi nakunda kurira amakarate, je nibuka kandi nakunda no gutamba umuziki, kuko nagana bavuze radio nkumva umengo ndaryohewe, umengo ni jewe mbere ni radio ndayiravye, umengo ni umuntu ari ndani, nkarunguruka nkarabinda ariko ari umuntu nkabara sindamubona. Mga Peter imaze gukura nagiye maramara je nyene mvuga ati kumbe ni antenne ni flash ni ibintu nuko nguko. Imyuga yawe rero nkuko wavuze kuri umunyamyuga, wayitanguye gute? Vyaheriye he? Umugambiro utanguye gukora wari uyuhe? Vyagize kugira ngo uwinjiremo urugendo rwangira kurikira gute? Burya rero bavuga yuko umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku. Rero je narize umuga umugani umwana w'ubwingumbira mu nduru. Jewe hari umuntu akuze anshira umugani ko umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku kuko atabavye yafise. Iyo yumviye umwana undi mwana baciri umugani cyangwa ko barahanura, arumviriza akavuga ati kumbe na jewe nogira ibi, kuko ntafise umuhanura mbwa yumvira ku bandi n'ibihano biri ku bandi arabiraba akaca yirinda. Nkuko for example iyo bako bacimanza ahantu ngiye kuraba nkabona bo bati intaye mu gahanga, cyamvuga ati kumbe bijya bintu barabihana, nanca nihanura bitaranshikira. Rero nkuko rero imyuga vuga ati natanguye gute? Natanguye kwiga imyuga intebe haya mugisha abashinwa baraduhaye formation y'imyaka 2 kuri centre de formation artisanale mu Kigobe. Wabitangwa amaze kugaruka kuri mu Burundi? Ndi mu Burundi, hama naje mu Burundi jewe nkirakana muri 92, hama muri 1998 ndiga mwuga mpeza muri 2022, hama wahereye muri 1999 uheza 2022 1999 uheza muri 2022 muri 1999 2002 nakunda tanga 2002. Hama rero ndaheze umuga wa mbere nize ico bita meuble en bambou sinzi kuzizi bambou. Bo ngaha hari album yo kwereka ini album naciye nuguratiriye ikora nyine vy'imigano. Bambou rero ni Gifaransa. Urabona intebe z'imigano wabonye ngaha. Uyu ni jewe. Uyu ni jewe ko intebe z'imigano. Rero maze gukora intebe z'imigano ncambona abantu benshi b'abarundi ntazo bakunda, hari abazikunda ko babaye hanze. Rero nsambona haragera igihe nshomera nkabura amahera yo kurya, kuko iki kintu kirondera benshi. Nca nsubira mu ishure ndarondera aho niga umwuga, niga byo kubaza. Niga byo kubaza nagiye kuvyiga muri 2004 hanyine Bujumbura. Bo aho ucuraba kuri ya myaka nari mfise mu guteranya nakubwiye aho navukiye ucyuvyumva. Hama naho nyine byo kubaza haragira igihe mbona abandi babaje bashomera nshomere, ndavuga ati je ndakeneye kubaho ku isi ntashomera. Nca mbona ahantu bigisha ibintu bya batima rero ni maçonnerie, électricité, plomberie.
mugabo tuca tugira ibibaka byiza aho nyene abatwigisha bari basanze bazi imyuga myinshi batwigisha ni bya frigo bya climatisere bya frigo bakatwigisha n'ingene bagira imigambi kuri entrepreneuria rero aho onye byose navyakira mvuga ati nkeneye kuzoba umuntu mfise atelier ikintu cyose umuntu ashaka ndakimuhe mu nyuma maze kwiga ivyo kenshi nasanze abantu benshi twiganye bari mu nabakonvayere abandi barasuye bataxivero abandi basuye mu kurima ko bataronse umuntu abashigikira canke batakira intu ihangiro bari bandanye rero ndavuga ati je sinzoshobora guhe imyaka yose nizi myuga mu nyuma ivyo mpejeje harageze igihe mbura umutahe rero naragiye kwiyunga n'abandi bakora indi myuga ncangenda ntora tumwe ku handi materiye nanje banyabura nanje ndababura mu nyuma rero narize ibyo kubaza nabivuze bya bambo narabize bya rotin n'ibi bya batima maze kwinstara rero mu nyuma haraje ishira mitwa onkidi ishira hamwe gitwa onkidi rije gushigikirana ricara dushira en groupe riraduha atelier 5 personnes atelier 5 personnes atelier mugabo je ndabandanya avec matériel rero bakatuga n'ibikoresho Imana ibahezage nabo bari mu bantu batumye baduhumuriza kugira tugere ahantu mugabo benshi barahevye kubera babikorana inzara je ndabandanya mu nyuma barahagarika imfashanyo ndabandanya rero nubu abantu bose bakimfasha umuntu wese amaye akazi abamfashije mu gihe amaye akazi nkaronka ko 100 by'inyungu aba aterereye iri hangiro mfise aho ubona ngaha muri ivyuma biri ngaha rya ni piano iyi ni baffle iyi ni radio gitari rya ni ampli iyi ni kid solo n'ibindi biri ngaha n'ibindi biri ngaha ni kuvuga ko ngaha harimo vy'iwanje n'ivyo bakiriya rero ibi vyose ibi vy'iwanje genda bironke umuntu wese yanshoreye nkunguka naciye ndonka nanje je nshaka kugaba kuganza rero nimba ejo nteye imbere nkatera imbere cyane umuntu wese agize icyo akora kuri jewe yaraterereye numpaye 10,000 bya mendevre yaraterereye nuri ko aranyumvira ko azoze ejo azobaje kunterera kandi abose ndabashimira kandi Imana ibahezagire iyo bari hose amashengero yose hari amashengero yitwa Epifani iri ngaho hepfo riranshora cyane y'abakongomani ishengero ryitwa Seshep ryo ngaho rya Alphonse rya Mikoro riranshorera hari umupasiteri aba hari mukamenge muri hea kujya gatanu yitwa Bigirimana Sixo nawe nyine aranshora cyane kandi yamandangira abakiriya banshora intebe saro ministre abakiriya bampakazi kivye matara bya mupasiteri vraiment Imana imongiriza imigisha rero Imana imonge hariho n'ubundi twa Nizigimana Dieudonné aba hari muri Aseko ku matafari Maranatha Christian Center Church nabo nyine Imana imongiriza imigisha nabo baranshora namwe mukanya bashije ku telefone ngende ndabadekorera utarabagira ngo bitegure Noel abo bose Imana ibahezage n'abantu b'abasivile nyine bafise amabafure ngako ma studio banshorera hari n'undi mu boss ngaho witwa Nduwimana Elize aha musoko mu Kamenge nabo nyine aranshorera rero kenshi namansengera abantu baba banshorera nabandi ntavuze aho gahaye hari witwa niyo nkuze Jire mu boss araha akora mushira hamwe yitwa Solidarité nawe nyine aho aranshorera mbere gihagira mariage ibintu vyo mu nzu vyose nje nabikoze garderobe ibitanda abubati saramanje n'abandi bakiriya ndangiye buri kimwe cyose ni wewe mbo ndakora uramaze kubaka icizere mu bantu ariko imbere yuko ubaka icizere mu bantu hariho amasrago canke ibihe bigoye wagyura bamo bivaye na kano kazi wagyura bamo tuba twinjire mu bihe bigoye wabayemwe muri kano kazi uno musi ukora avuga ama success ibintu vyiza wamaze gushika ko abantu bagushigikiye ariko bidasigura ko haro nabandi bantu baguciye intege haro nibindi by'ibisanga wagyura navyo mu kazi kugira ngo uno musi ushinga imizi nkukunya bihari uno musi ivyakunanije nibihe vyagenze gute ibintu vyagiye kurusha kumbura uvuga ati numengo no biha bino bintu bo uvuze gushinga imizi sindashinga imizi kuko jenzo afisa aho wavuye rafise naho ugeze uno munsi ego bamaze imyaka hafi 200 uri muri kano gato imyaka 200 ariko imyaka 200 ivyo nashaka gushika ko ntavyo ndashikako kuko mu myaka 200 byasaba ko mafise parcelle yiwanje apana kuze ndapanga aha uri gukora iki bo ariko napima continuité kuko iyi ni tutere bobina tutere rero kenshi mukiyayizanye tavuga ko ndaraba ko yogoba gwaracise koko yo barahiye yarahiye ugize nkuko nona nga hani sona byasaba yuko ikigira nkuko umwe sona abonye ahira sona izane ngaho ibiharuro ugize nkuko ibikomeye mugabo nko ngaha kugira nkuko aha nikomeye yahiye acambwira umukiriya
kubera iyi ni 44/4 bobine asitere nja muri ville kuyigura muri hajya muri agora canke ahantu kwa Anselme kuyigura nca shiramo nk'iyi rero naheje kuyiverifia cyanda mugira mu kiyaza n'amafaranga ikugura ibikoresho rero hama rero uvuze ati ndavuga ibihe bigoye wowe warabayemwe muri kano kazi yose ku isi turimo mugenzi n'intambara si ambiance ahako haragera igihe Imana iduha ivyizigiro vy'iherezo ryacu ryiza kugira agahengwe kugira ngo ubone ko Yesu naho yadufiriye arafise icyo yakoze rero ibihe bibi ntivyabuze kandi n'ubu biriho rero ikintu ca mbere kibi nanka jewe mu kazi k'amaboko yiwanje nanka kwimuka jewe ndakuza imyaka igera kuri 5 uko umaze gukora ahantu habiri gusa aho heruka ndetse no ngaha hariya hepfo ba salle de réception kwa Dukundane Dieudonné ministre numukizwa mugabo gihe ambwiye ndahave sinaryohewe cyane ko ndahamaze imyaka 2 n'amezi ndahari aca ambwira ngo ntakeneye atire mu rupango rwiwe nije nabaye wa mbere kwimura nahimuka haciye umwaka nagene bana n'abandi abimuye avuga ngo shaka kubaka narababaye cyane kuko je ndanka keshi kwimuka nabonye ingaruka mbi yo kwimuka irico ni ikintu kibi gituma umufundi asubira inyuma ni ikintu kibi gituma umufundi atakaza abakiriya no kibi gituma umufundi adepansa amafaranga atari kudepansa atari yiteze ko kwimuka bisaba kubanza kubaka aho wiza kwimukira hamude gusambura aho wari wubaze nivo yiwanje ngezemo handi ho yabana nifise ibintu nka kera nkikora mu Kigobe vyantora nka 4 miliyoni kwimuka cyangwa kwiyensara rero ibihe bibi ico ni gihe kibi cyambere cyagi kiranshikako cyo kwimuka igihe kibi ca kabiri mu kibazo cyagira cya kabiri cyamakinshikira muri ivyacho by'igifundi nk'umuki ashaka kuza ati nkene salon ministre cyangwa nkene meuble en bambou cyangwa nkene meuble en hotel cyangwa meuble en fer forgé ni nkizi izi intebe z'ivyuma niyo bicayeko niyo fer forgé rero ndushobora gukora akazi kose jenyene ni presente mugana ashobora kugira devis nkavuga ati hanashobora gukora nkunguka ariko umufundi aje dukorana umuhaye amahera ati nawe nugeko umfashe gukora bino bikorwa aca gwaza umugore aca kubwira ngo umwe n'urupangu yaranyuganye na cyenda yari inzu nyongera yandi umongera yandi amaso abayo yakorera mu Kamenge aca akora mu Bwiza ikindi gihe rero nico ni kibazo gituma kiduhanga muri akazi kacu ariko nage tore solution nsigaye niko na foruma abantu munakaza afise umwana wiwe yaje amashure imanite timunyigishirize nkacanda mwigisha akabari azara amasenkani miri ku kwezi cyangwa ugasanga ntama umwana wiwe kazana muha ayicaye kundi ndose wone foromye biba vyiza mugabo bintu hari umwanya muremere kugira ngo amenye ikindi kibazo rero nagendagira mu buzima umukiriya ashobora kuza agapasa komande mwavugaye neza n'ifoto n'amasezerano yamara kugera mu yindi quartier akabona ikindi kintu akaca ryoherwa amarara rero akaca za hacinduza ibiri ngo yandahinduye kakanu uzogire nkuko akakavuga mu nurutoke yatunga urutoke ngira nkuko ntibaza ko nakantu gato ukasanga nkaho kantu gatwaye nk'umuriyoni kugira ngo kunde modifi wamubwira ongera amafaranga ngo banzo hagarike basi mbanze ngane no musheri wanje yari umugore apashije komande aca guteza ivyago azanye umugabo wiwe ngo mu rugo ntuhawukana umugabo we yavyanse ariko ni logique Jina cyemvuga yuko ko urubanza rwose ruraba wo byatanguranye rero jewe rero icyo nikibazo cyagiye kiraba bavangole kiria el roi mugabo rimwe mu kiyaje nabi aca bashetani ntabakina umwana rero mu kibazo ivyo nibi nagiye ndiga ntasanga hari abantu baza kwishimako niba aje hano muri restaurant kuje canke ahantu ngo numukiriya mugabo akatanga desordre ntabakira umukiriya abari intumwa ya shitani okay ibindi bibazo namangira nuko gusa utanteguje wantege turumbuka ibibazo nari kubyandika bya kuba byinshi mbo ikindi kibazo namankunda kugira niki aho usanga komande nakoze mu kwezi guheze ndayikoreye umukiriya nkaba nahomvye hakaca haza umukiriya akaca abwira mugenzi wiwe ngo yampayaya akaca telefone ndakurungikiye umukiriya yaza akaca ambwira ati ntumaririze uwo wakoreye mu kwezi guheze meza 2 wamukoreye kuri utayemeye ndagira gute akaca asanga umukiriya ndi mu kiyasho nkeneye kuri hinzu musanga ndayembe bati basuje kihumbijana basi nuko kwa neza nzokongera namarata ngo gukora nagiyaje ntaba kirima iko nabo nyene aba yafashe credit biva no mukiri wari we hamo gasanga akazi nkaza kugaheza akazi kaza gasanga mfise imbaho zibiri sivyo ni matera imwe akazi kakaza guhera kantu imatera zibiri ziwanje imbaho zibiri ningiye no mu ideni kubotike nk'ifise ideni imperanye kakazi kagenda kantwaye amafaranga iwanje nkansigira amafaranga mugabo hariyo aba autorité baza kupasa commande vraiment kikubaza ibeye uvuza amafaranga arumva ko ari mwenshere uhejeje gukora akazi nkugena kubwiye jire umugabo ngahaye niyo yankunze yarampaye 200 mpeje kumukorera
akazi ibintu byo mu nzu aca amasamiri arashima ati akiri 100 barankwere ko nziza kandi abona vraiment wakoze ku mwanya aca 100. hari n'undi yitwa Chanera ashinganye muri Elshama Church Elshama Chanera yaranshore mudamu ara vraiment n'umuririmbyi kandi nawe arakora bya business namukorera salon ministre ndamukorera porte appareil na nimeza n'ubundi bubatsi bwo hejuru ku gihome vraiment nawe nyene ryari yarambwiye zogenda nshimire yabwiye ko ntabara nk'ibihumbi birashaka kuma ko namukoreye kube nziza. Rero ibibazo ushaka gukora ikintu no munsi ibintu biguma bizimba ku mwanya wagira de koresha ya deviejo ugiyeze mu isoko ugasanga ibintu byahindutse bagwaye commande ya 3 million ugasanga hariho nka 200,000 iyongeye utari witeze niyo waziya yari kubinyungu. Hari na boss za kubwira ati nyongera urabona nahomvye acha kubwira ngo genda yaronka ya je ndi umwigisha bampaye credit bampaye credit biragoye ko na wewe ayaguha hago acha bamwe nko muri babandi bashobora ngo naye agufitiye akubwira nzo yaguha wabishika ni wiwe akacha kubwira ndaje ngiye mu isoko hago ntaca garuka. Rero ivyo ni bibazo toma twagize hana baduheranira rero ibibazo ni vyinshi. Yes, ndumumaze guhura n'ibigeragezo vyinshi muri kano kazi kandi umuntu atuza guhana n'ibigeragezo kugira ngo ashobore gushika kure. Ariko ikindi kibazo namambona rero yo imana izo kindinde uja gupanga ahantu nimba bakubona bambaye sarube canke yeboyebo ibatwitwa yeboyebo mwene rupango akacha kubya ngo hano hantu uzoma 50,000 itere hama wagira gutya wakora salon ministre akaza ngo kumbe wakabaye ukora nibi byose ama efe ico wakoze akamukorako bikacha bituma abona umengo uramujyanye après 3 mois kugira ngo icara avance yawe ivyo abantu babigira hari bamaze kubingira kenshi. Iyi ni ateri igira 9 iyi hari inyuma babonye na hano nagiye gupanga ko ngabamuye barakeneye ni ateri igira 10 ijya byose na ma efe ivyo munakora uba wahomvye mwakora bakoze ikintu ciza indolix ama efe yacu bigatuma abantu babona umengo urabakiranye bajyanye mengo uri umuboss barakize amugani babonye ko hari ibibazo ubufisi. Rero nico ne kibazo nico tuma namashaka paresara yiwanje niko ndakora nimba nahomvye cyo nsohoye nta undaba ku munwa nta undaba ngo ndamujyanye mwene paresara nashaka kuza kundugirizako nka mu Kigobe hanu kwa Gaspar Karegwa mu Kigobe aho hef natanguye mpanga ku 40 hari mu mwaka wa 2007 haciye umwaka n'umwaka utarakwira yarandugirije kwambwira 70 hashize umwaka acambwira 100 mu myaka 2 nangeze ku 105 umwaka ugira gatatu rero acambwira desa ndari ha 100,000 gusa ariko nama yarinjira mbo ico gihe kubera ari muri quartier aba VIP aba autorité mbo narabona abagenzi bese nabaronke hajya babakiriye nimba urishe 200,000 umunama uko kwezi ndazi waba winjize nka Emily haragiye nigishe ninjira muri chômage technique mugabo hari nige nakora mu kwezi miliyoni narishe byose mugabo winjiye muri chômage technique ukacubwiye muri urupango ati nabuze cyaba kibazo haragize nige ndampropose basi umuntu w'umukobwa uzi wo muryango yanyu ndamuha akazi ambere nga comptable nyakira bakiriya hama ibintu by'inyungu tunguka inyungu hama 30% abane ndakuriha nimba ubona ndakujyanye nimba nunku miliyoni nzogwa 300,000 hama nimba azoba ningije 200,000 jana gwa 100,000 aravyanka kuko kenshi bamazi ko je tubajyanye ibintu kuko abakozi bariho turajya hariho ma déplacement communication frais de communication nuko mugabo rero jewe na mansenga imana yuko nkwiye kuronka parcela yiwanje canke tukagira association n'abantu parcela yishira hamwe akorera ivyo gupanga birajena. Dusoza n'iganiro cy'iwacu ndashaka utubwire vision yawe mbega objectif yawe ni yihe nihe ushaka kugera no munsi umaze imyaka 20 uri muri kano kazi bizwe yuko hari imyaka 10 yindi iri imbere yawe canke 20 nayo nyene ufise mbega ikimbere yawe yo gukora ni kiye kintu utegekanya rero kumbure uno munsi uri kurasaza uri kurakura wavuze ko hari abana uri kurashaka kugira ngo ushobore kuzura menyereza kugira n'abazoshobora gukora ariko target yawe koko ni yihe no gumukora ngaha ibintu bimeze gute mbo target ziwanje canke vision yiwanje canke ihangiro yiwanje sijyo guherera ngaha gusa hago naratevye imyaka maze mu gifundi n'urugezo ndiko ntibingana gatoya no vita ko ari nk'igice kimwe ku 10 rero mu Burundi sinzi ko ari urukundo ruke hari ivyo mpanumva mu bigo byo hanze umuntu azumuga nko kiwanje leta irazi kamwakira canke akaza manager umuntu afite amafaranga tukagena amasezerano kujya kwa note tukasinya hama akanyereka aho nkorera akadibikosha mugato twandika en pourcentage nawe akacaro gira service de marketing kurindira amasoko nkakora ibintu kuko ivyo nkora JTS irabikora
ivyo nkora Alphacid technology irabikora, ivyo nkora n'abazungu barabikora. Sikuvuga ko ni ibintu nkora bitazwi au niveau international. Nko meuble en hotel irazwi, meuble en bambou irazwi, service électronique gukora amabafre bitari ni ibintu bizwi, sivyo? Ni ibintu by'amasaro ministre ni ibintu bizwi. Rero kuza umuntu akavuga ati nzanye ngiye atelier kugira mbone ko dukorana nizeye nibe mugabo bamwe n'abatahura hari abahenze mugenzi wanje umwe araha baramubwira ati ingo dukorera hamwe ku atelier mugabo n'amazano bagize batanguye après 6 mois yaciye avuga ati ndakwirukanye ufashe nabi aravuga ati nituvaranga tutagabe mutahe nyamma boja kumera yamaze kugura association nyamufundi atabizi yamirukanye nkwirukanye umukozi kandi ya mufundi yuga yatereye wiwe amuzana abafundi bakoranga yibaza ngo barakorana yamwirukanye nk'umukozi je rero umuntu azanga ngo dukorane ntazomubwira ngo amaye parisa dukore ngiyijya usanga nakoze nk'iki phantom ntazi ko hari umuntu akwangurisha umuntu akene kuza dukorane nimba ari 200 millions azane parcelle iri hajya ye parcelle ije maboko yiwanje muri association twandike byo kwa notaire tukashene hama nimba riba contrat renouvelable nimba riba contrat indéterminé iba indéterminé hama à la confiance naho nofa umuryango wanje za kudeklara pourcentage hajya ncankora nirekura je n'umurango mvuga ati ngaha gerageza gukaya n'igifantome eba kweri n'Imana yo mwijiri kugura amadisha yo mwijiri tukarwaheza giko ariko rero ikibi gihari rero abantu baza basaba amafaranga babashaka ku exploit umuntu ingo mbwiza ukuri Imana yagoye amafaranga mugayi kwima kumenya umuga uricaye ngura umupassionné ufise ama miliyarde n'ama miliyarde ariko bisaba ko uba nk'umuvyeyi uzana amafaranga yawe azana amafaranga yiwe mu boss tuyakoreshe hama ashaka ati genda guhaye 50 miliyo muri 5 5 3 nkene uzoba yansubije birakunda okay bidakunze muri 5 akabona ko afisa yamaze kumuha mugabo nkiri ku murongo wo gukora akazi akanyongira ikiringo gutyo azoba tabaye jewe naba bafundi bari mu barabara atakazi bafise bako barakora nabandi bataye umuga ko bavuze aho bakorera umuga gushika nubu ama centre de formation aracasohora abanyamyuga ku mwaka bamari ko barasohora abanyamyuga baje mu barabara rero hakwiye kuza abantu badakeneye kunye exploit ahubwo bakeneye dukorane ndamu exploit amafaranga yiwe nawe anye exploit mukuri rero ivyo yarashikiye mugenzi wanje bamwirukana nkwirukanye umukozi adekara ngo bagabura inyungu baramwankira ati bamuha umushara ku kwezi rero ivyo rero umuntu akeneye kudukorana vraiment yoza vyoba vyiza abakira baza kunshorera Imana izabakoresha kuko ahatari inzira Imana ihaca inzira vyankiye muri A mu basponsori abakene kusponsoriza Imana ituma abakiriya nabo bataje Imana yashora kungura muri kino gihugu nkaja gukora muri Kenya mu bihugu hariyo droit d'auteur nko mu Burundi droit d'auteur ntirashinga imizi kandi nta niyo mbona neza reka nizere yuko igihano two turakora kizofasha benshi hama nimba ari umuntu yumva ko afise umutahe ashobora gukora n'umukozi akora ibintu vyinshi bigiye bitandukanye yo kwigisha abajene bashika kujena canke banarenga then bakubaka association nininya nimba ari umuntu yadukurikirana yumva yuko ari capable ko yokorana umugambi n'uyu onye yitwa Young Pascal yoshobora kuturondera kumbure kandi azi ko ari ikintu kinininya gishobora kuvamo ibayita ini scratch yo ni scotch ifata iyi nimbere n'inyuma bo ifata ubanza kugira uvyira nkuko katoya uvyuye nkuko aha ni hari uburembo ukacha fatisha nkuko ko ngaha iyi ni filtre iyi ni nzira tutere ikorana n'iyi nimvuze iyi bobine kugira ngo yungurure ijyo ryo ngaha iyi nayo iciyungura amaufere imikoro iyi uyu mukoro uri muri bafre iyi nzira yungura ngaha iyi n'indi nzira yundi mukoro ari nka double rero ugeheje gufunga ari insinga ushiramo iyi scotch rero niyo ukoresha nka izola ukacufunga kugira ngo insinga ntizikoraneko ntizikoraneko rero ngahanya twishinga umbajije ndagusigurira reka tuzokora iganiro ca kabiri kugira ngo dushobore kugira ku ntebe ndetse kuko si bivyonyene mubona ngahanya haraho nibindi hama ahanya hariho babita gute baguette okay baguette ni baguette de drums singo nababwiye n'umuntu mushoboye gukorana nukuri hovamo ikintu kinini izi ni baguette niwe azikora bavuza drums nizo bavuza ko hama kandi arafise n'ama etiquette yiwe
arafite na etiquette yiwe nibaza ko ari umuntu vraiment yumva ko ashaka gukora projet zubaka zishika ama etiquette ashira kuri nuzi ziwe ngizi imwe asanza agurisha 15000 uzikora mugengera gutiza izi ndafise imashini ya turu ikazikora canke nkosha merezi iki giti renda gikomanda muri Kenya canke muri Kongo abantu bari misisi nka telefone bari mu Burundi nkababwira la qualité y'igiti kuko muri YouTube muri Google ndarondera ubumenyi bw'ibiti hama izi baguette nk'izi ziduma kuko abazivuza ababatere mu makaraoke bamvuga ko baguette iramba neza 3 semaines canke ukwezi kumwe igiti je nanje rero ncangenda nkaza ndabaha nkoresheje igiti no munsi ikindi giti no munsi gushikaho zimaze ukwezi bashambwa ati ni sawa hari zimara amezi abiri nkizi abona zihaye uya mpastere kuri 6 kujya gatanu 6 azimanye nka simu urenga arize vuza gusa aza kivuza kandi rero yambwiye ko yakoze igikorane haza abantu abateri bakomeye cyane bakazivuza mugani zivunike muri ville rero zigwa 30000 iki gito kitogode naje no kubwira ushaka isi yose kimenye kandi cinshiramo nibanga oya nibanga ryakazi cyo wewe uragura nko ngaha nandise 15000 ngira ngo abantu banyaruke izi nandise ari Bamboo Burundi ART Bamboo Burundi ni ishiramwe giwanje ni entreprise ya Bamboo Burundi mugabo aha musi naho nandise electronic music ni kuvuga yuko mu nyuma bwa mbere nifise Bamboo Burundi yakora by'intebe nibiki na bamboo nibiki bya meuble hama mugabo kubera harimo electronique musi ncandika electronic music ni kuvuga yuko kubera harimo vya mabaguette imijya gitari ndakora amabafre amampli amamixer tamtam ni ya percussion ingengoma ivuga harindi tambura ni yihingoma rero tamburu ni zose ingoma bavuze burindi ingoma zya ingoma z'ikirundi azibaziko buzigana zikana ni giti twakiya tukabaza oya urabishobora byose none no kora bafre nkakora nsaro ministre igikananira no ndakora gitari fabrica gitari gitari fabrication locale nshabazi cyo tuyikorera hari n'ibitari bya seshi tuyikorera ni kuvuga yuko dukora ikintu cyose Imana ingabira yaduhaye twashira ngaho n'ibindi vishi ntarakora mugabo numva kuko mu mutwe wanje ndaruhuka kuko misa n'umugore yibungeza amahasa menshi rero mu gihe utaravyara amahasa biragoye ko usama indinda rero ziri muri je bigiye habona nca nduka mu mutwe haca hinjamo ibindi bon reka nizere yuko hari abantu bari kwakurikirana kino iganiro hama kandi cabafashije kumbure kugira ngo mushobore kuzana imitahe n'umuntu afise ivyumviro vyinshi kandi ashobora gushika kure hagize umuntu amushira mu mafaranga nizera ko vyogenda neza muturondere kuri channel yacu harama nimero kumbure kugira ngo dushobore kubashikanira ubutumwa kugira ngo dushobore gutera imbere twese hari ingabirano nyinshi ngaha mu Burundi afise vision kwigisha ugwaruka gwinshi abana bakiri bato abana bo mwibarabara abana baje mu vacances ugasanga ntaco bafise bimarira mugabo umva ko arashobora kubarongera occupation kandi occupation nziza ishobora kubabishaho ndetse n'ubundi buzima mu gihe hari umwana yaciye ku ishure ndetse n'ibiyinye ko ashobora kumufasha muri kazo kiyo yanga reka dusozene hano onya then dutegure ariko uzokora ikintu tuganira ariko bintu ko muvumengo uragutse cyane mu mutwe hari ibintu byinshi byo kuganira murakoze akindi gihe muzonteguze oya deza twaguteguje nuko nyene umva tuzogaruka umvura bitse sawa rero usanga ntishyuwe neza oya ni sawa vraiment ni sawa cyane nakomeshe bafasha ivyo ibibazo muzombaza ndazi ko abajournaliste oya ibibazo byinshi oya ubu niho sawa bo kubera ko kugira ngo tuganire ikibiriraho ibiriko biba live apana ivyo twateguye ikibiriraho nivyo biba bizose ni gusoma mbona ivyiza kweri kuko hajya bavuga mu kintu ati umurimi yashaka ubumwe ariko abagiye bakaba benshi je nimba narizi imyuga kugira ngo ndonke abantu bari munsi y'ubutorite bwanje cyo gico Maria ariko no bafasha gute ntaronse nanje abanshigikira je gutuma rero mushiye kudusengera kutugira neza no kuturangira abakiriya ndagushimira baba boss batangaye mani baba baraza dukurikirana n'aba boss gusa dukirana ba diaspora banagiye batandukanye muze kugira ngo mushobore kunguka hari abantu benshi barungika amafaranga mu Burundi mugabo bakayabajya cyangwa bakabakora ibikorwa bitari vyiza mugabo uyu n'umuntu mwiza mushobora gukorana ndetse mugakora association nziza cyangwa company nene nya cyane yanga asante sana uvuze neza hari umuntu umuhungu ara aho hefu mu kinama afise ukuntu aronka amakomande abantu bari hanze bayamuha n'abajene byagenze gute ngo babanje kuzi no bazungu baramenyana n'abandi barundi bageze hanze bamukiye amakomande rero nk'ubu yaguze ama machine irambaje yambwiye akora yambwiye ikintu cyambere mu gifundi ubwizigirwa
ca kabiri ukaba uri sure n'icyo ukora uzi apana gukabakaba ca gatatu rero kwihangana rero je ndashaka abantu rero baze ndihangana ndabarindiriye ariko kwihangana kw'iwanje kuzobako mu gihe banshikire nkiri muzima ntibaze banshikire narashaje mugabo je ndacari musore ndiyanga imyaka 40 yacari ngine numwe yindi myinshi irenga 50 yukubaho nkuko mukubika iravyiyumvamo ariko rero bishise nka fejo nta kibazo mugabo je nimva imyaka myinshi yo kuramba yo kubaho Imana igweze girisha amen Yes katubashimiye cyane mwese makwana dukurikirana bakunzi ba channel yacu Dieudonné ndabasogira subscribe ama nimba ari umuntu yafashwe ndasubiramo kandi aba diaspora abantu bashaka bafite ama projet bashaka gutera imbere bashaka gukora ibintu ngaha mu Burundi bagatunga imiryango y'abiri ngaha mu Burundi batiriwe barasura kandi kurungika amafaranga please muturondere tubahuze na Yanga mukore company nininya mukore association nininya dufashe ugaruka rw'u Burundi muri kino gihe Imana ibahezagire cyane asante